Alo. Ndio nishashimama niambie. Nini? Make greve tena nakuwa. Bon sawa mimi sikukuwa najua, merci basi. Sawa, asante kuniambia. Ngwe. Mama, vraiment samahani atutaendeleshana safari. Mbiki? Mvemo. Mbire ngaha mwibarabara unta mu gahinga kandi je narajitike yanje. Ntibikunda uranshika niyonje. Mama tunapata msiba unaona shoferi mwenzetu tunatumika naye alikufa. Unaona njoo bashoferi wote tunajitia pamoja wanafanya greve. Alors mimi nilikuwa nasema unisaidie tu mamangu ndakurudisha franga zangu. Ivyo je biranda. Ngo abanyabugo bicanye inyeshamba zicanye uje nijenje unshanja mu gihano. Ivyo nibiki utegeza kunshika niyonja ivyo ni hanyuma wibaza yuko mugize yegeregere abanyabugo bazoreka gupfa. Mama mimi napasha ndomboleza wenzangu ni shoferi mwenzetu njoo mwenye alikufa. Unaona tena tunapasha tunaongea na bashefu tunabalomba batusaidie batuchunge na ifo tunomboleza familia. Ndama hera yawe nshaka je nshaka kunshikana ubu ndafise umwanya wo kurondera ibi takijeyo. Umva ushatse rwose wakatugasubirayo kuko umuhanda imbere urafunze. Bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane kubera ko hari umugenzi wabo wapfuye. Aba banyabuga ibintu badukorera je sindavyumva na gato. Akajegari bafise ntandabizi neza yuko nta bandi bagize iyo myigaragambyo yegeregere yose iva ku banyabuga. Madame nakubwiye imyigaragambyo yabaye ni y'abashoferi bose muri aka karere. Ndetse n'uwishwe ntabwo yishwe n'abanyabugo ahubwo yishwe n'abanyarusangi bamwishe. Abanyarusangi uwishwe n'umunyarusangi nawe yishwe n'amabandi y'abanyarusangi. Ndi nkuru ndayizi kuko ni mubyara wanjye wapfuye. Tunaona hivi hakuna mwenye aliyesifikia.